kandi metachi ya mujambanga cyane yambara oya ni Bakame yinyambitse rero yaraguhenze ufata uyikuraho kandi ari Bakame yinyambitse honyene ngaho uvuga ko mbyibushe kubera nambaye ikibubu muga noneho nta ngorane nitwavyibuha tuzambara amabubu mukomeza mwivyibuhira abantu mukeneye kuvyibuha ibubu ziriho ndibungenze nyene none namba ntabona iyo nda iri muri wewe canke iri muri je andi mpumyi simbona sinzi n'uyu mugore ngo asagute mbura umugore canke n'umukobwa umuntu yagukunda agukundira akazi ukora akagukunda uko yagusanze kandi umuntu w'ukuri ntigera buze ikintu umuntu akora kuko ico ndiko ndakora kinzanira icayi kinzanira umukate ibiharage nkabandirira nkavyibuha STV Every Story Matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bivana mwese aherereye mande zinezisi apana wa STV ndabaramukije ndabwira ko ndabakunda kandi cyane gose. Rero umunsi ndi kumwe na Bukeyeneza ya mu myitabo n'umunsi gusa nta nkoni afise. Reka ndamwakire kwanza Bukeyeneza ndabaramukije. Ndabaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Uraberewe. Urakoze. Nari kuce witwa kumwe navyo yemeye Fresh. Oya ndakubeshe vre muraberewe wambaye fresh wambaye n'impeta. Unanza urumva ubwo n'ubusutwe utanguye. Yasubusutwe je mvuze kuberewe nta bindi bintu navuze. Nagusanze muri tournage gusa nta muntu mbona n'umunsi ufise umwe wahitaye hembe. Nisanze muri iki kiganiro nkanora. Muri iki urabona ndakubona. Urambona Bukeyeneza ijya firme mutaratangura kuyikina benshi bari bakuze ku izina rya gote Samuel andi mafilme se bakina witwa Samuel niryo zina rya riri yitinze riri populaire rizwi gusa niryo zina babye bakwise Nitashimira Manaline bakuze kuri Samuel abuna naho uri kuri hiti kuri Bukeyeneza impumyi kandi umwaravuye kuri mu gisagara ubu tuba ibujumbura we muri quartier yitwa gute muri quartier yitwa gute mcara niho mubana wa musheri wawe Samuel burya mu buzima busanzwe nta kindi kintu wowe ukora nza ndahereza ibintu cyitwa inyama abanyagihugu bakarya bagahaga ku kabare uri boss lady gusa nyene hewe uyu mudemu je sinzi impamvu atamwerekanye yavyibushe je namye nibaza ko asigaye yambara bya bisusu by'inutse ubu rwose asigaye ibisusu asigaye afise n'ubu rwose birateye ko wambaye mbega impeta ngaha nuko nyene kandi iyi nimengana impeta zimwe za mariage bambara iyi ni Bakame yinyambitse yarakubesha uzosubire mumbwira ati Bakame wanje barabuhindure ushire ngaha urumva rero kubera ntazi intoki ni uca ugomba kunyuraniriza je n'ivyo Bakame yangereye oya none gusa vraiment nubwo buri mpumyi gute kandi we na Bakame mwambara impeta zisa gusa gwamenga nizimvye twe na Bakame twambara impeta zisa kandi rero wacu vyibuha nimbari kubera nyene uri muri ntuzenya nararenze ukwezi kwa buki ubu ndibungenze uri bungenze none ubumenya gute utabona naho ugomba utubere ndibungenze nyene none namba ntabona iyo nda iri muri wewe canke iri muri je iri muri wewe mugabo impumyi ntiyobona hamwe rero je ndibungenze kandi niwumva wacu vyibuha shira inda zuba nonze nawe urijwe n'ibimayoneze Bakame yari yaranyemereye ko azongurira nshitsi Bujumbura ijuru zogyumba kuko kuri WhatsApp gusa kuri stati nawe yatabaye GB ntawe uzobona nzorikura numva mayoneze ziravyibusha ndazigera nje mvyibuye rero ko ushaka kuvyibuha usanga ariyo system ahubwo watanguye gukoresha ntabimenye bitwengere mayoneze ya 12000 bitega muri iki gihe ahubwo jenzo za muri izimi urana zini beyi negeza kuzimenya kubera Bakame azingurira nta n'inyuma nazo kugurira cyo imikeke ndasekura cyo mana hama wa mwansi urukundo mwamurukanye Bujumbura none canke yarabakurikiye yari mugasho baramufunze yapiripiri yamufunze kapiripiri yubaho yarankuye umwasi gwizose burya mu buzima busanzwe nta mufasha ufise umugabo oya gusa ndi mukumubwira
ubu nawe ufise mugabasi muri mukumubona muzamubona umunsi umwe umva ubu nawe ufise bisigara kuri singo ariko oya sindi singo ndi muri fiasa kandi impeta yambanga yambara oya ni Bakame yayinyambitse rero yaraguhenze ufata uyikuraho kandi ari Bakame yayinyambitse umubwiye ati rero she irabuyi deplace wikure ngaho bishire ngaho canke nije navyihenze guca nshira nako ari kubera kandi impeta ni ya mariage ya serie kandi ya serie yasangapi oya ni ya serie nyene kuko twaragize mariage twe na Bakame uyu miri akaza aje agasanganije nicaye ukuntu uze ku muryango harya asha utabonye so wanyu nanyo kwanyu ari wakugururiye nukuri kose ntiworengana no umoye kije uragasutwa ndagasutwa gutaha numbesha wase kungurira kinjo ijuru uzojumba mwasha abandi baragusize kera aha nije wa mbere nzoja mwijoro kandi nukuri kose nase kugukurira kindi nta kubazo je nzoye kugurira kuri bonani heze rode rumba niho hembwa wasuye mpembwa niho je nzoye kugurira vya vrai canke iyo ni kandi ntubona rega mu bya serie ntubona uri mu anniversaire ya anniversaire yiwawe birashika ntabwo ramuze muradutumira na Bakame basi tuzoze kurira na weri wanyu karibu muzoze muhira he kwa n'umufiance wari kuramuduhisha ngo mutwereka hagetse washaka muhira wanje vyanyavye canke muhira kwatwe na Bakame vyanyavyo bandugu karibu muhira basha ni mucarama nyene muzoze nyene turi tuzoze twiyorere ngahaye kwa Bakame kwa Bakame ngahaye muzoze tujye nyene dusangire biramaze gushika Bukeyeneza samakamu aho rika munanira gukina cyangwa muri film ibintu akabwira ati dukora reaction ikanga ko mukora bivanye no kuvuga ati sizi nkayowese wapi nta na kimwe kimwe narimo kunanira umufiance we arakunda ibintu ukora ategeza kubikunda kuko yoba yankunze ambonye hanyene mwahuriye mu ma okay ni wa filime nkanje mutubwiye twumve cameraman uriya yahagaze inyuma ya cameraman wacu n'umusingo yo ni turi muri fiançailles ni single ayi uri ni singo yakanye yavyemeye cameraman ntiyo kwemera yavyemeye oya cameraman asha abantu bavyibushe nka wewe mukacamo ibune ne bibiri kuri kuravyibuha ubona bizoherera bazoca bakwanga oya ndacari mu maneke honyene ngaho uvuga ko mvyibushe kubera nambaye ikibubu muga noneho nta ngorane nitwavyibuha tuzambara amabubu mukomeze mwivyibuhira abantu mukeneye kuvyibuha ibubu ziriho abamwebwe nyene mugwa mutagatanye mubandanye muvyibuha so rumva reka ndakwishura umuntu wese imvura wawo imvura iraguye jesi ndatinya imvura takunywa kinjo umva rero ndakubwira umuntu yagukunda agukundira akazi ukora akagukunda uko yagusanze kandi umuntu w'ukuri ntigera abuze ikintu umuntu akora kuko ico ndiko ndakora kinzanira icayi kinzanira umukate ibiharage nkaba ndirira nkavyibuha yani sasa akazonya nkango nuko nkina filime bye naho tumuhera erega nabivuze bye kabaye wahejeje mapema nahejeje wajeje kumwe nkati jewe nimba utonkunda kubera na murundi arabizi ntiyonyanka kubera filime oya bishitse mukavuga ati mufate voyage kuduga ruguru mumara nk'ukwezi kose bijya guhusha ko agakomera kuduga none mu gihe tutabana mu nzu yereka ko muruhusha gute wabonye yangwanye y'urukundo nayibonye yabwo nazi ngatira mu gasho ryari wewe yo ni wowe wavuye mu gasho genzi ko uri mu mpimba ingu turamutse ugiye bande ko wiparatura cembo na yiparatura Bukeyeneza wanje ashitsansa amasha n'ugwanganya ariko gabashe yataye yavuye mu mpimba rya cena je birantangaje aho ndagowe mukama kunyavuye mu gasho aho ndashikiwe so Bukeyeneza ndagushimiye ko namaye mwanya nana gwa kinjo kinje burya hanzonwa zibiri aba bakunzi ba STV ukuri je waba abantu ndabakunda naho biruko murazi ko ntigera nimana ibiganiro mugabo si tubabanza kungurira kinje so rero muri make mwakoze cyane namwe kunyizera abatararaba Bukeyeneza nukuri mwarahombye andi impumyi simbona sinzi n'uyu mugore ngo asagute mbura umugore cyangwa n'umukobwa n'umukecuru uri mugufi cyangwa uri muremure ndigikuri
igikuriyani ngira ni ikintu kirekire cyane. Hama abandi bagende barabe kuri Rukundo TV, barabe Kanyana mbwa Kanyana ndogire kiratwika kandi maze igihe kweri ntigeri harurukwa. Aha Rukundo TV turacara abambere hejuru cyane hejuru. mu myinda gusezeye wakoze kumigani nana uburiye ki Uratanguye kunyigamba wanyumva. oya Bye. mu myinda abona babona mugabo babona Ndiko mbona ibintu byirabura imbere yanje gusa. so mwakoze dukikira ndakunda cyane kameramani wakoze ho dukamera imani kwetegire Umuntu wese agenda yikoreye intebe yiwe. STV, every story matters.